Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubivugwa mu gisata cy'agateka kazina muntu ndetse n'igisata c'ubutungane. Uyu munsi twibuka imyaka 10 iheze habaye ubwicanyi buzwi cyane ku izina rya 1-2-1-2 massacre. N'ubwicanyi bwabaye ku maganekerezo ya 11 na 12 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu makaritsiye ya Bujumbura cyane Nyakabiga na Musaga. N'ubwicanyi bwari butumbereye guhonya abiyamirije ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari mu gitondo cyo kwigenekerezo ya 12 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 aho haratowe ibiziga amajana n'amajana mu mabarabara ya Nyakabiga, Jabe na Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Abo bantu bose bari baraye biciwe mu mihana yabo, abandi barasohowe bicigwa muri ayo mabarabara, nkuko hariho nabiciwe mu bindi bibanza ariko batabwa ibiziga mu Nyakabiga ndetse n'ahandi. Hariho kandi abandi bakeyi biciwe mu mihana yabo ku Mutakura. Aha ntawo kwibagira kandi abandi bari baraye bahagaritswe mu makaritsiye atandukanye ya Bujumbura no mu mabarabara aza mu gisagara ca Bujumbura avuye mu ntara za ruguru batigeze basubira kuboneka. Aha twotanga karorero ku mucamanza Laurent Nkezamihigo yakura muri sentare y'intango ya Ntega mu Kirundo. Ico gitondo we yaraje kuramutsa umuryango we mu gisagara ca Bujumbura, aca yururutswa imodoka ibugarama kubera umupolisi asomye kuri karanga muntu ko avuka mu Nyakabiga, kandi kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Ni habaye ubwicanyi gusa, hanabaye amabi yo gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi bo mu Nyakabiga no ku Musaga. Imbonera kure abasirikare bo muri BSPI, abapolisi bo muri API n'abaye n'abakozi iperereza bari biraye mu mihanda yuzuye ubwoba biherezo bashatse wese bahasanze. Icitwazo cyatanzwe ico gihe nuko ngibitero vy'amakambi ya gisirikare mu Ngagara no ku Musaga. Amakuru akavuga ko mu Gaturuturu kwigenekerezo 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 hari abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu ikambi yo mu Ngagara no mu makamba atumbereye ku Musaga, cyane ishure rya gisirikare Isikamu, ikambi y'abaparakomando, ikambi bitse ibikoresho vya gisirikare bita Camp Base, Camp Base. Bikunze kuvugwa ko ari urwaruka rwateye amakamba, ariko ikiri ukuri nuko urwaruka rwari rwavuganye na bamwe mu basirikare ingene rwinjira rugatora ibigwanisho muri ayo makambi. Hariho aho vyashobotse baratora ibigwanisho mbere baca bagenda bajanye na bamwe mu basoda. Hariho kandi aho batigeze bishoboka, bamwe mu rwaruka na bamwe mu basirikare barafatwa, haraba n'abahapfiriye. Ivyo bitero rero ni bitero vyamaze akanya gato cyane kuko mu gatondo vyari vyaheze. Umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe Colonel Gaspar Baratuza yaratangaje uwo munsi nyene ko isaha 4 z'igitondo ibintu vyose vyari vyasubiye mu buryo, ko intambara zari zatanye abantu 12. Aho hari ku munsi wa gatanu igenekerezo 11 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015. Mu gatondo rero ko mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo 12 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 amabarabara yo mu Nyakabiga, ku Musaga no kwijabe yari yuzuye ibiziga. Mu Nyakabiga niho hari ibiziga vyinshi wasanga biryamitse vyubitse inda, bimwe bibosha amaboko mu mugongo, vyarashwe mu gakomokomo, bimwe ukabona biryamitse bitondetse hamwe neza. Mu biziga vyatoye mu Nyakabiga harimo ivy'abantu bari baraye bahagaritswe mu bindi bibanza. Akarorero akaba ari Surieto na Hermes Nduwingoma, umunyeshuri yiga muri Isikamu, yari yahagaritswe ku igenekerezo 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'umutaga mu Kinanira agiye kwivuza. Hari abavuga ko yoba yarafatiwe ku bitaro Kila Hospital, aho yari yaherekejwe na mugenzi we Surieto na Clovis Habimana. Buke rero ikiziga ca Hermes Nduwingoma catoye mu biziga vyo mu Nyakabiga. Kugeza no munsi nta rwego na rumwe rusigura ingene uwo munyeshuri wa Isikamu yafatiwe ahantu ntaho hahuriye na Nyakabiga, yatowe ikiziga mu Nyakabiga. Uwo munsi nyene kandi hari n'abandi biciwe aho bakorera ubuzi bwabo bwa misi yose canke mu mihana yabo. Akarorero akaba ari Innocent Ntahombaye, yari umudandaza w'amata mu Nyakabiga, yiciwe mu kazu yadandarizamwo amata mu Nyakabiga. Akandi karorero akaba ari umwigisha Ernest Nibitanga, yari yigisha ku ishuri rito rya Kibenga, yiciwe aho yaba ku Mutakura.
Ntaho kwibagira kandi Benoit Ngendakumana yari aherutse kugenwa kuba umuyobozi w'ishuri ryisumbuye mu Ngagara. Uwo munsi yafashwe n'abapolisi bo muri API mu gihe ariko arimuka. Ikiziga ciwe nawe cyatuye mu bindi biziga mu Nyakabiga. Ivyo biziga twavuze vyose vyatuye mu gatondo ka kare n'abakozi b'igisagara ca Bujumbura mu modoka canke za kamyonete z'igisagara ca Bujumbura. Imiryango mike yizinanye n'abategetsi yarashoboye gusaba ibiziga vy'ababo irabishingura. Abatagira babo bazinanye n'abakuru rero bagiye gutabwa mu binogo rusange mu Kanyosha n'ahandi hatazwi. Uko kunyarutsa kunyegeza ibiziga no kubihamba mu mpisho vyakozwe mu ntumbero kunyegeza ibitigiri vy'abishwe. Leta y'u Burundi yo yahavuye yemera ko hapfuye abantu 87 ariko ntaho bihuriye n'abigenga bavuga ko hishwe abantu bari hagati y'150 ndetse n'300. Haravuga kandi ko hariho abandi bantu benshi bishwe ku mugoroba w'igenekerezo 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 bikozwe n'abasirikare bari barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure maze baja guhambwa mu bibanza vya kure bitaramenyekana neza. Ibinyoma bikwiragizwa n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwama bukwiragiza ibinyoma ko abishwe uwo munsi bari mu ntambara ariko ko aribo bateye amakambi. Ivyo sivyo namba kuko igitero c'amakambi cabaye citwazo c'ubwicanyi bwari bwarateguwe kuko hariho n'ivyemezo vyinshi bibahinyuza. Ivyo navyo reka tubigarukeko. Icambere gutera amakambi vyabe mu gatondo ko kwigenekerezo 11 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 mu makamba 3 ari mu Ngagara, Musaga na Mujejuru. Intambara yamaze umwanya muto nk'uko igisirikare cyasohoye itangazo umunsi kikanavuga ko cishe abagwanyi 12 kandi cafashe 21. Ivyo vyari vyaheranye n'ico gitondo. None ko atayandi makambi yatewe inyuma, ibindi biziga vyavuye hehe ku buryo bukeye cya gisirikare nyene gitangaza ibiziga 87. Ikigira kabiri mu Nyakabiga nta kambi nimwe habarizwa. None vyagenze gute ngo bariho hatogwa ibiziga vyinshi kandi atantambara yari yahabereye? Abiciye kwijabe canke kumutakura nabo vyagenze gute? Ibiziga vyatoye vyubitsinda bimwe bibosha amaboko mu mugongo vyarashwe mu gakomokomo. Ese hari umuntu yoba gwana aboshe? Lieutenant Hermes Nduwingoma avuga ko yafatiwe ku murango mu Kinanira ajanwe mu iperereza gusambishwa buketogwa ikiziga mu Nyakabiga. Ese hoho vyagenze gute? Ibi rero bigaca vyumvikana ko hariho abiciwe ahandi baca baza gutabwa mu Nyakabiga. Ni nako kandi hari abahungu 7 bafatiwe hafi y'ikambi ya Mujejuru mu gatondo ko kugenekerezo 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015 baja gufungirwa mu gasho k'igipolisi mu Ijenda. Uwo munsi ku mugoroba barasohoye agasho na Major Marius Gahomera. Bukeye mu gatondo k'igenekerezo 12 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 ibiziga vy'abo bahungu vyatowe aho bita mu Kanyunya muri komine Mukike yahora. None nabo bishwe bariko baragwana. Ese mbega abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu mu Nyakabiga na Musaga nabo bariko baragwana? Hari amakamba 5 yagize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwabereye mu Nyakabiga. Jabe na Musaga inyuma y'umutaga wo kwigenekerezo 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ikambi ya BSPI yari irongowe na Colonel Dominique Nyamugaruka. Ikambi y'igipolisi ya Pika yari irongowe na Colonel Alexandre Muyenge Batazira Mana Alex. Ikambi y'igipolisi ya Baye yari irongowe na Colonel Desura Mahoro. Mu gikambi ya Muha yari irongowe na Major Pascal Minani Batazira Mababa be na Bataillon Génie de Combat yari irongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure. Bano batanu nibo bari basanzwe bajejwe ibikorwa vyo kwica biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nyamugaruka Muyenge na Uwamahoro bari bajejwe ico gikorwa mu makaritsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Mababa we yarajejwe ico gikorwa kigayitse mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu gihe Darius Kurakure yarajejwe ubwo bubisha mu buraruko bwa Bujumbura. Abasigaye abo nibo bambere babazwa buno bwicanyi. General Ahangiyome Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano. Uyu niwe yari umutegetsi wo hejuru ajejwe guhonya biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ni nawe kandi mu nyuma yarahira arengwa ko hobaho amatohoza kubafasha bigeme n'abakenyezi ku nguvu mu Nyakabiga na Musaga. General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve niwe yararongoye iperereza SNL muri ico gihe. Abakozi b'iperereza bari mu bakoze amarorego uwo munsi. Iperereza naryo ryari risanzwe riri mu gikorwa cyo guhonya biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Denis Karera yararongoye urwego rw'imbonera kure muri CNDD-FDD.
Imbonerakure ziri mu baherekeza abasuda n'abapolisi bakoze bari uwo munsi mu Nyakabiga no ku Musaga. Denis Karera n'abari barongoye umugambwe CNDD-FDD bari mu babazwa ayo mabi. Colonel Gaspard Baratuza yari umuvugizi w'igisirikare. Uyu niwe mu ntango yatanze iberuro vy'ukuri vyo ntambara, aranamenyesha ko yarangiye mu gatondo ko kigenekerezo ya 11 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ariko niwe nyene buke yagarutse arahindura ibiharuro avuga ko hafi y'abantu 87 atigeze avuga abo biyongeye ko iyo bazananye. Amatwa dusumira akavuga ko Gaspard Baratuza yoba yarategetswe kubivuga kugira carungikwa mu bikorwa vya ONU muri Centrafrica. Ivyavuye bimupfana rero kubera aya majambo yavuze ajanye n'ubu bwicanyi. Freddy Mbonimpa yararongoye igisagara ca Bujumbura. Uyu nawe yobibazwa kuko imodoka za meri ya Bujumbura nizo zayoye ibiziga mu mabarabara ya Nyakabiga na Musaga. Mu nyuma ivyo biziga vyashinguwe mu mpisho bitabwa mu binogo rusange cane mu Kanyosha. Uyu Freddy Mbonimpa nawe kandi ategerezwa kwishura iyo yashize ivyo biziga. Nkuko amatwa dusumira ni imyaka 10 iheze atabutungane butanzwe. Abakoze amarorerwa bari biyumva ari bihangange. Abakoze amarorerwa baratanguye gucanamwo. Ubu bamwe barapfunzwe n'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Abo akaba ari nka General Arengiyome Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro, ariko bapfunga ibindi vyaha ataho bihuriye nayo marorerwa. Hari abandi nabo kandi badapfunzwe batagifise inguvu nko mu mwaka w'ibihumbi 2015. Niko abari basanga ikibi baratanguye gucanamwo, ariko amaraso y'inzira karengane yo abandanya gusemerera asaba ubutungane. Imyaka ihaca ntacihindura, tuzoguma dusemerera gushika abakoze ayo mahano nabo bayahaniwe. Nkuko twabigarutse ko abamenyekanye cyane muri abo bishwe muri ayo maganekerezo harimo Hermes Nduwingoma, Olivier Ngayimbesha, Jolis Ndarifane, Raoul Nijimbere, Jean Hakizimana, Frank Nkurunziza, Jean Claude Niyibizi, Aime Havyarimana, Patrick Havyarimana, Edi François Butoyi, George Nimbeshaho, Rora Mukeza Mihigo, Christophe Abarugira, Ronje Manirambona, Eric Save, Thierry Uwamahoro, Innocent Ntahombaye, Ernest Nibitanga, Benoit Ngendakumana, Elvis Irakoze, Ale Lionel Savyumugisha, Bernard Barekere ndetse n'abandi benshi batandukanye. Bivuga ko bo bana bo barahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye kuri ayo magenekerezo. Ni mugihe kandi muri ano makuru tugaruka ku bandi nabo kandi bivuga ko baguye mu ntambara yari kirabera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni intambara iheze mu minsi yabaye mu minsi iheze yanatumye umugwi M23 wigarurira igisagara ca Uvira. Nkuko amakuru abivuga hari umuryango wa Premier Serge Major Hatungimana Alexis yahitanywe n'intambara zo muri Kongo. Uyu Hatungimana Alexis yari gisongereza cy'inkwaza mu gisirikare cy'u Burundi, akaba avuka muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi yahahora. Yari yubatse urugo rwiwe akaba n'umuvyeyi w'abana 4. Mu ndwi iheze rero igenekerezo ya 3 Kigarama uyu mwaka, Hatungimana Alexis yahitanywe n'intambara ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kiziga ciwe carashobe gutahanwa nawe akabashinguwe kuri no munsi mwitongo ry'abapfuye ku Mpanda. Turahojeje umuryango w'umuhisi Premier Serge Major Hatungimana Alexis, Imana uhoze kandi iukomeze muri bino bihe bitoroshe. Si gusa kandi kuko na Serge niyo mukiza Terence yari yubatse urugo ku munani guheze, none nawe akaba yahitanywe n'izi ntambara. Yitwa Serge niyo mukiza Terence, yari igisongereza cy'inkwaza mu gisirikare cy'u Burundi. Uyavuga ku mutumba wa Rugongo agacimbiri Rukiniro muri commune Butangazwe mu ntara ya Ruyigi yahahora. Yari yagiye mu gisirikare cy'u Burundi ahejeje amashuri yisumbuye, araheza sohoka ari igisongereza cy'inkwaza ngabo. Kwigenekerezo rero y'igicenda kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Serge niyo mukiza Terence yarubatse urugo rwiwe none apfuye buca kwiza amezi 4 yubatse. Ejo rero ni inkuru yashikira umuryango ko Serge niyo mukiza Terence yaguye mu ntambara muri Kongo. Abatanze inkuru bakavuga ko atacizere cyo kuronka ikiziga cy'abo ngo bamushingurane iteka nkuko amatwa dusumira abitumenyesha. Hari amakuru abagoye kwakira, hari ibihume ngo twobaza Imana ngo kuko ibino bintu bavyemeye, ariko yitwa ntiharirizwa. Turahojeje rero umuryango wo muhisi Serge niyo mukiza Terence, Imana ihoze kandi iwukomeze muri bino bihe bitoroshe.
N'indi miryango kandi y'abasoda nayo yagiye iraburira babo mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nayo reka tuyihoze tuyibwire ko Imana ikomeze kandi babandanye gukomera muri bino bihe bitoroshe. Ntitwasozera no makuru kandi tudahujije umuryango wa Promesse Jean Major Nteturuye Jean Claude yahitanwe nawe n'izo ntambara. Sergeant Major Nteturuye Jean Claude yari igisongerezi cy'intwazangwa mu gisirikare cy'u Burundi, uyu akaba avuka muri commune Songa yahahora mu ntara ya Bururi yahahora. Abasirikare benshi batwandikiye ko yahoze bakoresha imyimenyerezo bacinjira mu gisoda aho yari instructeur, abe bakavuga ko yari amaze imyaka 2 mu ntambara zo muri Kongo. Inkuru y'incamugongo rero yashikiriye umuryango wa Sergeant Major Nteturuye Jean Claude mu mpera y'indwi iheze, amakuru akavuga ko wabo yahitanywe n'intambara ziri muri Kongo. Kugeza ubu abiwe ntibazi ko bazoronka ikiziga cyo bakamushingurana iteka. Sergeant Major Nteturuye Jean Claude akaba asize urugo n'abana 5 bakiri bato, umuryango usigaye mu gahinda kenshi. Torojeje rero umuryango wo mwisi, Imana ihoze kandi ukomeze muri bino bihe bitoroshe. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza nandi menshi turiko turabategura ni mu mwanya ntimuze gucikanwa. Umuhuza TV Imana ibahezagire.